ego murakoze kuri ibyo bibazo nashaka kwishura ikibazo cyiza cyane cyo kuvuga ati mbega ko hari abaririmbyi tubona ngaha mumaze gukora edition zibiri ubu mugeze ku ya gatatu mbe n'abandi nka Satbi tuzamubona kuri affiche Satbi twaravuganye n'umashaka nimba ariyo nkuru murindiriye twaravuganye nuko nyene ari hanze mu bikorwa byiwe kandi azotaha le 14 ni muri muzi n'umusa azotaha ndamenye ibanga oya naso so nukuri twavuganye kuko nkuko tora kenshi tuba dukeneye umu artiste mushasha umuntu azoparticipa muri iyo edition tuzoba tuko turategura mbere na Natasha twavuganye nawe nyene aranyemerera mugabo nawe ikibazo ari hanze gira muri ko ari hanze ari mu Bubiligi wewe yarariye no muhari kubona adahari ngaho ibyo byose ni muri ya ntumbero yenye kuvuga ati kwa gukorana n'abandi ba artiste kwerekana urukundo kwereka aba bajya bari munsi ya bato bacu gushigikirana romba so Satbi yari yemeye Natasha yari yemeye malheureusement nuko batari mu gihugu hari ikindi yavuze ngo cha radio abantu boy n'ibindi bishaka muzoyibona ngo ni ikintu kiri si ikintu uvyuka gusa ngo cyukora kuna hano amamiko ndayafise ndashaka kuvuga ati kurondera ya metere gusa n'iki amutagira mbwa wikoko ugira ikintu cyiza ikintu kiba giteguye neza hari ikindi kibazo yabajije ati mbega ngo guverinoma ese guverinoma irafisemo uruhara muri festival yego irabifizemo uruhara kuko iyo itaduha ikibanza cyangwa itemerere cyangwa ituha sekirite cyangwa iki irabifisemo uruhara kuko niyo dusinyira ati nimukore hariho na si guverinoma gusa hariho na paeje hari undi yabaje ikibazo ati mbega yabaje ati mbega iki gikorwa mukora ni kubera muronka amafaranga cyane kugira inama nabivuze iminsi yose ariko twe turasohora udufaranga twacu mugabo ni muri ya ntumbero yo gufasha nuko je nanye ngaha muri Bantu Boy ndafise ivyuma mbe ari amavideo angahe mfise amavideo yanje araharuye sivyo ariko hariho abantu nafasha kenshi kubera navuga nti reka ndabafasha anyi babanze nabo nyine bubaka amazina yabo tunga turi mu ntumbero amahera azoza kandi iyo muriko murakora business ntuzoshiremo amafaranga muri business amuco wimvura ko ejo uzotuyora ibihera no hahandi mushikira hagati mugaca muhera ibyo bintu nkuko je nama ndabivuga ya plus de 20 ans nkora akazi nimba amahera nza kuyaronka ya même pas 10 umva ni patience d'abord mu kintu cyose ubuzovukura kora patience n'ikintu uba ushaka kumenya je nshaka kugera ahantu ubanza guharura d'abord amafaranga ubanza gutera imbibi imbuto ukazitera hama ukabagara hama ukagira ntutera imbuto ngaho nyine ngo ejo ucukire je sais qu'un jour nta mahera azoba turiko turaronka mugabo tuzoronka abo twafashije bazotuvuga neza bavuga ati muri kariyeri yacu nico kintu nyamukuru kuba reconnaissant muri kariyeri yacu nimba tugeze aho turi nuko hari abantu bashizemo umutayo wabo bashizemo ingufu zawo batugiye imbere kugira batwereke aho twoshaka ko twogira ukuntu z'amafaranga gusa kuko iyo amafaranga je navuga yuko amafaranga nabo Bantu Boy yoba yaratanze sinavuga yuko yamaze kugaruka mugabo turazi yuko mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka 10 cyangwa muri hari ikintu zo kunguka cyangwa hari ikintu zo kungukira abandi kuko iyo uronse umuntu aguma avuga ati ujya muntu n'ukuri yaramfashije iyo ni imigisha d'abord no kurondera imigisha kuko iyo ufise ikintu uriko urakora ikintu atamigisha birimo mutera imbere nta namugenda ubishiramo inzigo nta nahamufashe ko n'Imana ntikunda umuntu w'inzigo umva mugihe rero uko urabikora
bikorana umutima ushyiremo umutima ushyiremo umwete uvuga ati jewe jise kenjo uyu muntu azonshimira. Iyo umuntu ariko aragushimira ariko aravuga ati ibyiza wowe waramukoreye, iyo ni mibaraka n'Imana ibandanye guhezagira. Burundi tuko turahayagiza Burundi, même pas merci, nibavuga na merci, nibadutera intege. Ariko kubera naririmbye umudodo ngira ndino mumva ngira nzotamba cyangwa baditame ibyo twakoze, ibyo twagerageje gushika ko hari abandi bari nyuma yacu babishize gira ibibazo nagishuye. Mariki navuze cyapa yashyize nta muntu n'umwe akimbajije mugabo ni muri bya bintu nyine bijyanye na hari ikindi bavuze ngo mbe Musamariya nanuze na Cherry ko batarasohora indirimbo n'imwe nshasha cyane nk'uko cyamara ndayivuga ikintu cyose na porogaramu yacu umuntu yo kwiruka ibyuma birahari mugabo indirimbo barazifise, si ukuvuga ko indirimbo bafise indirimbo ziruzuye, ariko nk'uko tuba dusanga dukora mu mwanya wacu. Umashaka nanjye nakumbura ryamye ngaho ndindiriye ko umwanya ushika, ndindiriye n'amakuru aba mufise hanze yo ndabaha abafana banje ibyo baba ibyo bifuza bagira ngo turajyana shayini indirimbo zirahari kandi nyinshi cyane. Ngira n'ubu mushaka gusohora album zibiri zovamo kuje niwo muga avuze niwo muga wanje numva nakoze udakora nk'akazi numva nanjye gukora kuririmba. Murakoze cyane. Reka mbere ku yabajije ubwanyuma yavuze ati tuzore turaba ibyo tubaha kuri kumwe mutuduha natwe ibyo tubwire kuri icyo tuvuze. Ni content n'ubundi ni content, uba ushaka content kumwe bwa wundi urabona yuko ata entertainment ihari wowe niho surviving. Niyo mpamvu yatari kwibi numva wabajije ngo mwumva muba mukeneye content, niyo mpamvu mutasapotinze no gusapotinga ikintu niko mwimereye. Urumva ntaho turi turaja rero niba ariko mwimereye, urumva mukora amafuti mubizi, urumva nta na hamwe turiko turaja. Ni hahandi usanga umusani yirira ibyo ishaka, ibyo yishakiye ugacuza ukamuponda, utazi umwanya yatakaje muri studio, utazi icuya, utazi umwanya wamufashe ukuntu yandika ijya ndirimbo, utazi naho yakwiye n'uto dufaranga basi ko kumuha impanuro uja kukamutuka amuvuga nabi. Nk'umunsi yo kumuha impanuro ni mu ndabiri indirimbo kuno imeze kuno kumutera intege kuri mwebwe n'ibigo. Donc niko mwemereye ngo il faut que ça change, il faut bihinduka, kuko ni hahandi abo hakurya badutuka bavuga ko tutazi, kuko namwe mubishyiramo uruhara byo kuduponda kuko atabyuzi, ko atabyo tuzi, ko atamwamwe turiko turishika. Urumva mwebwe muduponze bavuze ko abarundi batazi kuririmba, ega nawe uri umurundi. Iyo ndirimbo aranuze ekipe yagiye gukina umupira yatsinze, bavuga ko ari igihugu cyatsinze. Dore nibi kuryoheye wumvise ekipe yacu yatsinze, naho muri bajya abantu mutavugana atakuzi canke ikimugabo urayifana ukavuga ati kubera ari ekipe y'u Burundi kinamwe abarundi fo ko ndayishigikira. Rero mugihe no muri entertainment rero kuraponda uri kurisamburira ko wenyine, kuko birakugaruka ko bavuga ati abarundi bwa bundi nta kintu, naho buri umurundi keretse ubaye uri umuhembe. Nimwige gushigikira iby'iwacu, nimwige mwebwe murabifisemo uruhara runiniya cyane. Mwige niba umuntu yakoze ikosa mukosore mu kinyabupfura, nturinde kumwononera akazi, mukosore kuko nawe urabifisemo uruhara. Iyi ndirimbo yari kuryoha iyo bari gushyiramo kuno shyirako n'irya link nimba
nimba ndiko ndavugisha ndiko ndavuga nabi cyangwa nimba ndiko ndavuga ko iyo batari kwishiramo akakantu nuko ni mu commentaire ngo apana commentaire zo guponda, apana kwandika n'importe quoi kugira ngo wironkera ama commentaire gusa. Ejo wa murundi wawe murabifise ndabasabye jewe n'ukuri ndabasabye murabifise mu ruhara runini cyane kugira entertainment yacu itere imbere. Hari ababikora nabi atavuze kanaka nabi ashobora kuronka 50 commentaires maze ashobora kuronka. Wewe abayifuza yuko gusa abone commentaire mugabo zigiye commentaire baba bari ko baramutukanye ne page navuge gusa ko yateshije ko umuze yiwe nkuko yavuze content yiwe ko yaronse ama commentaire menshi mugabo iyo content yawe uri kuyikoresha mu buryo bwawe. Eske imari yiko muririmbye, eske imari yiki industry y'u Burundi, eske imari yiki bajya abantu bako barakwikira ama page yawe. Anyway karagaciye content mara ironse karishimana mara ironse ariko ndi bavuze kuki festival izoguma ibanda ni festival de l'indépendance iba buri mwaka no iba buri mwaka ngira twe naho tuzopfa ari n'abandi bazoyibandanya bayikora uko ni ikintu cyo kwishimira nkuko nabivuze kuva abo kandi nkuko tubikora juste pour avoir de l'argent et tout muri ya mbere nabivuze kenshi nabisubiyemo ni muri cha gisata cyo kuvuga ati entertainment y'iwacu turabwo twiteze imbere ducishije muri iyi festival. No ari kindi nacyo abantu sinzi abantu b'ibimuga jewe sanze ndabona umuntu ambassadeur w'abantu bafite autisme iramurayizi ubumuga bwo mu mutwe ndi ambassadeur y'association iba mu Butaliyani nonga nkaba nkora mu bintu byinshi ni hahandi nyine ndavuga ati murafite ibintu byinshi mwotubaza mugabo mwe mu prefera kuba mutubaza je sais pas ibindi rero kubera iki ntoshigikira ikimuga hajya umuntu wese agendana ubumuga nuko umuntu aba atabizi turafite ubumuga nuko nyine petete ko ubumuga bwacu twebwe butari physique bitaboneka physiquement mugabo usanga twese tuba dufite ubumuga. Rero mu gihe nzi yuko par exemple ndo muvyeyi anytime ushobora kuvyara umwana amugaye mu mutwe, anytime nanje nshobora kugira accident nkabikimuka, anytime umuntu wo hafi yanyu cyangwa wo mu muryango wawe ashobora kugira ubumuga kuko ubuzima ni ikintu burahinduka. Uno munsi ukura turangajuka usanga ukurarira cyangwa uno munsi umuzima uvuye nga accident bawuciye amaguru kuko ni ikintu gishobora gushikira umuntu wese kubera ko umuntu atobashigikira bajya abantu iyo kubashigikira si kuba amahera gusa urashobora kubashigikira mu bikorwa byabo kuko hari abazi no kuririmba n'ahari bimuga. Hari umuntu je kugira bangire umwambasaderi nuko uwo mwana yaro afite ubumuga bwo mu mutwe mugabo yumvise indirimbo ya Fariaz yaca mfungura yaca tamba urumva so hariyo nka iyo ni association y'aba autiste monoze muri Italie, hariyo fondation biragiye twakundi nyine bibimuga. Donc twebwe mu buryo bwacu dufise nko muri riyevyi sizoreka kuja gushigikira kuko nabonye n'abantu barakenewe barakeneye kumva yuko bashigikiwe, barakeneye kumva yuko bakeneye affection, bakeneye surtout ikintu nk'icyo barabikeneye mu buzima bwa misi yose, barabikeneye kumva yuko ari abantu nk'abandi. C'est pas ngo ari kimuga muto cyane yacize ukuboko yuko adashobora gufashwa, no
ashobora kuba adafite amaboko mugabo afite ikindi yokora cyo mumarira Uburundi. Donc abantu nk'abo barakeneye iyo support, kandi muzo muri mugenda mubabaza n'ibibazo babone yuko nabo nyine bakenewe, upana kuza kudutera induru gusa twebwe kubera Fizo yavuze ko festival itaba mukaca abantu nk'abo nabo nyine barakenewe yuko bumvirizwa muri society, birakenewe cyane gose, barakenewe kumva yuko n'abantu turako bitayeho bose. So hariho fondation Ngoga ina nayo nyine murayizi, aho tugiye nkorana n'amasosiyasiyo menshi kuko nanjye kugira ngere aho ndi narafashijwe kandi ubu nifashwa. Donc simbona ukuntu nanjye noba mfise icyo noterera mu bisata kanaka ko noreka kubikora, kuko ibintu bigirwa n'abantu, hari ikibazo nagishe ibibazo muziyavuze, hari ikibazo wabajije ati mbega sinibuka, yabajije ngo festival itari cy'abana ya deuxième édition gira uko urabibona kuri bashi hari abartiste deja batari barimo, icyo ni ikintu ndabona ikintu gishasha nibyo cyangwa se so nibaza ikintu nyamukuru, ikintu gishasha kizoba kiri mu tubisi nk'iyi troisième édition twagize. Ikivugo cy'iyi troisième édition nuko nuko tworonka ikibanza entertainment yose, kuvuga gusa abaririmbyi bose bon mu mupira wo baradusombeje kure, ubwo abantu seto abantu bitwa abaririmbyi abakomedien bodushira natwe ku mwanya kuko umenga twarakumiwe gatoyi, ibya bintu nyine bashobora kuza kuraba kuri nduzi bakabona muri ko muratukana, batukanye kunuko gati aba bantu ntibarumvikana, bama mu njyane baba bariko baragwana, baba bariko baraterana amajambo, urumva reka tubihoze gatoyi kuko umunsi bazoduha ico kibanza ndazi yuko Landry, ndazi yuko koresha umwanya uzobaho neza, noneho ushaka kubaho neza ngo uzobaho neza urukura ponda igikorwa cya kanaka, ntuzobaho neza urukura vuga nabi kanaka kuko nawe uri kurisema tusample so ngira nivyo. Hari ikindi wari wabajije ibyabagoye muri deuxième édition ubu mushaka gukosora, ibyatugoye muri deuxième édition mutifuza yuko muri festival ibigo umuntu wese ahandi umuntu agendana n'ingorane nawe ugira gute byamaho bitugora ni byinshi, mugabo kimwe gusa nokubwira nuko bitoduca intege gusa, kuko ibitugora turaba surtout ibyiza nituraba ibintu bitugora, ngo turaba ibyiza nuko nubona yuko nubona no kusanya nabo bantu bose bashika bangaye message yanje gapasa ngo ibiri derrière le rideau ni byinshi cyane narinda mvuga ngaha umuntu sagaje cigenda isi cyako abantu baciga indege n'umuntu azobandanya akora iki gikorwa atari jewe cyangwa undi azobwana n'izo muhora ngo kimwe gusa nuko muri ibintu byose turiko turakora tubikora mu ntumbero yayindi navuga nyine mu ntumbero yo gufasha, mu ntumbero yo kwigina iyo independance n'isoko kuri iwacu, ngabo tugaca tuvuga n'ikivugo yuko dushira natwe ku mwanya nk'uko abandi babashije ku mwanya, natwe bofuma basi bahindukira bakutira amaso kuri entertainment iwacu, kuko je sinoshima uno munsi nigire
Jesi nobabazwa ngiye ikibazo cy'umuziki ngaho kitarakemuka byombabaza cyane. Byombabaza cyane. Omwe basi omwe. Sekandi gusa basi. Ngira ni ibyo hari ikindi hari undi abajije muri abo bafite cyari ngira nagisho. Ngira nagisho. Ngira twahije nagisho. Iya. Ko muzoshimikira ko mukwigisha urwaruka kwirengera n'ibya indasi. Daboro kwibutsa kwanza kuko hari jenda siko urwaruka bo muri misi rurirengagiza ibintu cyane. Ifo kuba uribuza kuba wari kukiye nk'umuntu ukagira ukilibera mu muze ubuzima bwawe akakulibera ukaba uzari abantu batubwiye festival muzo mubwiye independance no kuko yajeni bukatwara agenda no kudefira tukagenda je pas ibikwiga kenshi ubu amadefira n'abavieux n'abatama vrai ou faux n'abatama abana kubakundisha icyo kintu ubona yuko bakuye ko amasheni nimba bajandajanda ubu kubera abantu bagwaniye intwari zakoze ibyo bintu kugira twebwe tube turi free. Yego hama n'izindi concert nk'umunyamuziki nyine koruku c'est normal. Yego yatoreje hariho kasiba. Merci beaucoup. Turacyabandanya n'ibibazo. Ego cyane. Hari undi afite ikibazo? Okay cyane. Mukanya cyo twakira madame ariko twari kurindira gato kuko hari ikibazo bamubajije cy'inkoramutima. Madame Haya turaguha ikaze cyane. Ikibazo kijyanye n'ukungene twashoboye kuronka Fizzo n'ukungene twaronse Vijo ko byatworoheye cyane byatugoye. Ntibyatugoye kubera abasitafu bacu ngaha mu Burundi dusanzwe twemera ushobora kumurondera kabiri cyangwa gatatu mu muburi ariko mu bisanzwe Fizzo we nyine kumubona kuko madamu basanzwe mugenzi wanjye cyane nkaba ndi n'amagara uko mariage umva biroroshye ko ndabaronka kandi ndabisanzwe ndabizi ko Fizzo asanzwe ashigikira abana bagendana ubumuga ni ikintu cyankoze ko cyane ku mutima ndabimenye kuko abantu benshi ngaha mu Burundi babibaza ko abaririmbyi kumbura ata mutima bagira ari abantu biyumvira ibarabara gusa cyane bakabafata nk'abavoyi ariko ubyinjiyemo ugashaka kubamenya abafite ubundi buzima bwiza bufasha ikintu kinini cyane muri sosiyete tubayeho kuko Fizzo yitaho abana bamugaye no kugira ndabashigikire rwose negera umuryango wabo cyarankoze ku mutima cyane ndumva ko bwa bundi bimwe bamwandika ko cyangwa bamuvuga ko sivyo hari ibindi byiza afise kandi maze kubinjiramo nkabamenya by'ukuri narasanze afise uwo mutima w'urukundo umutima wo gufasha n'umutima wo kwegera abantu bari mu bibazo namwe muzobirondere muzobimenya nkuko nanje nabimenye. Hama Vijo nawe nkiri mutoyi nawe yari mutoyi ngira dusa n'abangana imiziki yo yandi ndyohera narabonye ingene yagwanye umenga ntabona umuntu nabonye umenga arabona sinzi ngira ndiyenda ariko ndabona ko nawe yahereye hasi afise ubwo bumuga navyo nyene birankora ko maze kuvugana na manager wiwe maze kuganira numvise urugendo yagize ndumva ko ari we muntu ahanini yoha imboga nyinshi bajya abana dusanzwe dukurikirana nicyo gituma na Vijo twamurondeye nawe nyine ntiyangoye kuko manager wiwe twariganye kera tukiri abana batoye muri primaire urumva bose nari isanzwe mfise aho dushobora guhurira jewe naho ndi mu bundi buzima ntari mu muziki ndakunda abaririmbyi cyane kuko naragerageje kubamenya ndababonamo ubundi buzima abandi batazi. Murakoze. Hari icyo muhamagarira ibimenyeshamakuru byose nicyo kuramutsa abantu bamugaye mbere n'abamenyeshamakuru benshi batari bazi ko coba. Murakoze. Yego ndabahamagarira cyane ko badufasha kumenyekanisha igiteramo bakamenyekanisha ivyo bigo byacu kuko ikigo mpereye kuco jewe nkoreramo fondation Uwiragiye turaba abana bafise ubumuga bwo kutabona
kandi n'abana bafise impano nyinshi cyane ariko mwebwe mutazi kubera mwigumira ngaha mu gisagara mwamwirabira Big Fizzo mwamwirabira Satbi ariko hariho abandi bana babakeneye cyane. Turabahaye ikaze kuri fondation Uwiragiye nuko nabibabwiye mu gutangura dukorera mu Kabezi urenganye Kensington Stanley 1600 metres uravye haruguru ukibona inyubako nziza cyane naho umva abahumye baba ahantu heza cyane. Mutugendeye muzoshima muzotaha muryohewe kandi muzotaha mumenye ibindi bintu byiza cyane mutari muzi. Yego ndakunda gukora ibiganiro by'abantu cyangwa bitandukanye baba fondation Uwiragiye njye kubitura icyo muzamfasha kugira abantu bari bakora ikiganiro kugira nabo bandanye kakabara kavutse. Ico kibazo nta ngorane cyo dutera kuko umuvyeyi wacu Sylvie Uwiragiye muvyo yishinze no gufasha abo bana bafite ubuhumyi ariko hariho n'igihe bishika tukagendera ku ubundi bumuga kugira tubandanye dushigikira abantu bose bafite ubumuga muri santé isolée muri société bagume bumve yuko nabo bafite ikibanza. Rero mwahashitse kugerageza kumvikana twakisho twumvikanye gufasha abo bana. Batugiye yuko mu abaririmbyi ndashobora gusaba uburobozi bw'abantu bashyiramo basigaye umwe muri abo bana bafite ubumuga bw'anazifasha icyo kibazo ni Big Fizzo aza kutishura mugabo utazi ko ata kibazo na kimwe vyogutera kuko asaza afise uwo mutima w'urukundo. Yego kandi nanje ndabishaka Fizzo uramudutwarira amenyekane navyo nyene vyomufasha. Nabivuze kizobera kuri Eden Zidane hariya mu Kajaga ngira murahazi ni hashasha mugasi hashasha cyane ni kigo naho nyeneho umuvyeyi asanzwe ashigikira abana bagendana ubumuga bwo kutabona naho nyene turamukengurukiye cyane. Uwiragiye François niwe papa w'abo bana niwe ababeshejeho. Yego karibu mubashigikire. Yego ni nyuma ya festival ni 21 juillet 2023. Yego murakoze. Ikibazo nacyo kivuga giti mbega Big Fizzo uno mwaka azohava aboneka mu iganwa rya Primusic. Mbega Big Fizzo yararondewe? Asante Mungu abajije twabonye poste sinzi ngo Sony n'indi Sony mu abira ari abamuzi nikagusheshika utuke na mana muri n'iki yose. So kugira wandike kijya kintu festival hizo warushaho kwandika juste tu mu izoba ifoko ukrea akantu ukakrea kugira kazane nakaya akantu byeguherekezo iye guhereza ko rijya jambo urumva abamuzi Soni baramuzi ama gifashe gute amamedia kutuga je sais pas kubazoza icyo ni kintu cyo kugira icyo kibazo manager aza kwishura ama ubyerekeye Primusic la icyo kibazo ngira kubaza nyine kuko nibo icyo kibazo nibo bategezwa kwishura sije ntegezwa kwishura kuno kubira ko bamaze kundondera cyangwa batarandondera. Icyo ni kibazo cyo namakuru yo kuja kurondera muri Primusic abantu bajeje Primusic twe muri abarondera bajya bagabo cyane. Icyo kibazo nibo bazokazi kubazo kwishura kandi yamayo none ntiyamyeyo ntiyabakurikije aho ndatanga ari ngira niwe mushaje w'abantu wa press bivuze icyo kibazo arakira ahubwo n'uwishura abagenzi bawe ubabwire qu'est-ce qui se passe ubaye content Nyakubahwa uburongozi wa Bantu Boy murakoze ariko waje ngaha nk'abamenyesha makuru nari nabajije ku ruhande rwa Big Fizzo. Urubanza rwa Big Fizzo nibaze neza yuko yo nari kubaza ku ruhande rw'abateguye Primusic nari kugira ukundi yantumbere iki kibazo murakoze. Nanjye nibaza yuko aha nitaje kuvuga Primusic itaje kuvuga festival dore murakoze. Murakoze namwe.